nta ngorane dufise, turazi neza yuko igihugu ntitwovuga yuko kitamushaka, mugabo ntigishaka amabi yiwe, kandi mu kumutesha bizohera hajya nyene muri bajya nyene bagendana, bajya nyene yibaza yuko ari bazokoresha mu kubandanya aho nyabana bariya. Ibi bintu twamye tubishikiriza, muribuka tukiva mu ibohero twaravuze tuti azotangara. Uyu munsi ari kumwe n'abajenero bangaye, abakoloneli bangaye, ari kumwe n'abasirikare bangana gute, kwigisirig'igisode yagisambuye. Mwibaza yuko hajya ku kirimba bijya byose yigira bose bavyemera? Ntibishoboka. Mu gihugu ntibavyemera, mu gihugu baravyanse, kuko abarundi baracengeterewe n'agatima ka demokarasi, ku buryo ata numwe ashobora kwigira kananira abagabo bashobore kubandanya abahonyangira demokarasi yabo. Nta kiringo ca gatatu, nta butegetsi bw'igikenye buzobaho mu Burundi. Aya matora ariko aragira amatora yo muri za ordinateur, turabizi ingene yapanga amajwi, naho benshi bagiye bavyirengagiza. Ivyabona vyinshi bagiye barabishikiriza hagati mu mugambwe CNDD-FDD. Ibijanye n'ibihumbi 2010 vyaravuzwe, mu nyuma n'umushinga amateka Manase Nzobonimpa arashimangira, bose bati muranguha. Muraraba uno musi ubu ingene vyari vyamugoye kugira ngo ashobore gupanga neza ajya amajwi yarayahaye abana bariya batagiye no muri ayo matora. Twovuga rero yuko abarundi borema, aba bakuru b'ibihugu b'akarere canke ibihugu bibanyi aha na hariya, umuti ntuzova iwabo. Abantu nibareke kudusamaza, wariho aba canke bariya bashobora kudufasha. Twebwe ntidukeneye u Rwanda, Tanzania, Kongo, ku buryo batuzanira inguvu zo kwikura mu kumwasi. Ni ingendo ya misi yose ukwikura kumwasi, ukwikura ko umuntu canke utugwi tw'abantu dushobora kuzana akajagari mu gihugu. Uyu munsi bose nibatahure ingorane z'abarundi ni inkuru nziza. Ubu bajije umwana n'umwana kivuka, ugwaye iki? Tugwaye inkuru nziza atuma turi mu buhungiro. Igihugu kigwaye iki? Kigwaye inkuru nziza atuma kitaronka imfashanyo zahana hariya. Abarundi tuziziki nuzati mutuzijijiki, tubajijije inkuru nziza, kuko tutarabaha ibi n'ibi kubera we ashaka gutwaza igikenye, ashaka kuzana intwaro bigoye kugira ngo mu migenderanire haba y'akarere n'amakungu bigorana. Nico gituma rero umwe wese, araba genero, abakoloneli, abakapitene, abakaporo, araba bagira ivya politike n'abatagira ivya politike, araba nabariya bafise ubushobozi ubu na buriya, ubu izo nguvu zose arizo dutegerezwa gukoresha kugira ngo ubuhinga buduge, kugira zijya nguvu abanyagihugu twakoresheje gushikaho hava muri twebwe incungo kuva muri 2026 ndamukiza ziduge, ku buryo inkuru nziza tumutesha kubandanya ateza akajagari mu gihugu, kubandanya avyonga demokarasi, kubandanya avyonga ibwirizwa shingiro yacu. Turangije dusaba Imana mushobora byose guhezagira Uburundi, guhezagira abarundi, kubaha umutima wo kwihangana iyo bari hose hagati no hanze y'igihugu, mu buhungiro n'ahandi, ku buryo izi nguvu zacu, izi nguvu abene Burundi bashize hamwe kugira ngo bahangane n'uwo ashaka kubahonya yitwa yuko ari we yobakijije, kugira ngo turoranirwe twese. Turabashimiye
murakoze.